Ntiduhengeshanya gushimira mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vya Cankuzo TV. Eka ntiduhengeshanya gushimira namwe bwe mwese mumaze kugira subscribe kuri channel ya Cankuzo TV. Uno musi muri kumwe na Eric Nzoyisaba nkuko mubimenyereye. Iki naco ni ikiganiro sobanukirwa kuri Cankuzo TV. Uyu musi ndabaganira ku bijanye n'indege. Indege bamwe bafata bakayurira ikabarerura ikabajana mu bihugu bitandukanye, ariko ni gake bamwe biyumvira canke bagafata umwanya wo kugira amatohoza bakavuga bati mbega iyi ndege dufashe igenda hejuru atakiyifashe atakintu na kimwe ihagazeko, mbega ikozwe gute, mbega vyongenda gute, canke nizahe inguvu ziri inyuma y'ibi bintu. Uno musi Eric Nzoyisaba aje kubasigurira ingene indege zikora, ingene zikorwa, eka n'ubuhinga bwazo ingene bukora aho bugeze. Kaze mu kiganiro. Indege ya mbere yakozwe n'imisoro ibiri ivukana yo muri leta ya Ohio muri Amerika, aho wita Wilbur na Orville. Mwaka 1993 iyo misoro ibiri, iyo ndege imaze kuguruka, nyuma yaho baje guhabwa igihembo canke agashimwe bise Collier Trophy. Ako gashimwe bamaze kukaronka ntibarekeye ngaho, bagumye bagerageza ubuhinga baraba ingene boteza ubuhinga imbere mu bijanye n'indege. Eka n'abandi bahinga bahuvuye bafatira ngaho onye ubwenge bw'abo basore, batangura nabo kungura ubwenge barondera kugira ngo bashobore gukora ikintu ciza, indege yabo ishobore gukomera, ishobore kuguruka umwanya munini. Kuko twibutsa ko indege yakozwe n'iyo misoro ibiri itagurutse umwanya munini, yashoboye kuguruka imisegonda 59 gusa. Mu nyuma biranka. Indege iri mu buryo bwa mbere bwizewe mu bijanye no kunguruza abantu, kuko indege imwe gusa mu ndege 250 ari igira isanganya. Rero aho murumva ko ari uburyo bwizewe cyane mu bijanye no kunguruza abantu. Iyo misoro ibiri inyuma y'imyaka 5 bamaze gukora iyo ndege, indege ya mbere niho yagize isanganya. Indege zigira isanganya gute? Cyane indege zigira isanganya mu kwihenda umupilote. Ntabwo ari umushoferi, ni umupilote. Iyo ihenze ikintu kimwe gusa, ibintu birashobora kononekara. Indege ikagira isanganya, igakoroka canke ikagwa hasi canke ikagonga. Indege akenshi zigwa zivuye ku kibuga c'indege canke zigira zishike ku kibuga c'indege. Ni gake indege zigira isanganya ziri mu kirere hagati hejuru, ziri mu rugendo, kuko hoho abapilote baba bafise uburyo bashiriweho canke bafise n'umwanya w'ingene boshobora gufasha iyo ndege ishobore kugwa ku kibuga cegereye aho bari bageze. Barashobora no kugerageza uburyo bwose bashoboye bagafasha iyo ndege ntikoroke canke ngo ihanuke, kuko indege nifise moteri imwe, ifise moteri zirenga 3. Mu gihe izindi zizimye haba hari iyindi itegerezwa kuguma yaka, ariko mu gihe nayo izimye bivanye nk'ikosa canke ukwihenda kanaka, iyo ndege irakoroka, kuko ihinduka nk'ibuye ripima amatoni menshi kandi riremereye cyane, rigakoroka hasi. Murumva ingene bica bigenda. Iyo hatabaye umuriro abantu bicwa no kwigonga hasi, kuko iyo kintu kiremereye cituye hasi abantu barapfa. Uti bigenda gute? Abantu benshi mu ndege, indege iguye ntishe, bicwa na kujya kuntu bakorotse n'inguvu nyinshi bakihura hasi. Hari intebe bari bicayemo ziranduka, abandi bagaca mu madirisha, abandi bagapfa kubera ubwoba, abandi nabo bagapfa bahonyoranako bagerageza kwitabara. Ahandi naho imaze gucurama canke kagira bimwe bita agatebetebe, abantu murumva ko bagwanako, abandi nabo bagerageza kwigwanira. Uti mbega none nyuma yo kubona ayo masanganya yose, aba engineer mu bijanye no kubaka indege
bakoze iki kugira ngo ubwo buhinga babwongere canke bagabanye amasanganya mu bijanye n'indege? Icambere na mbere coco bavuga yuko abahinga ushaka gukora indege ata masanganya izoteza, utegerezwa gukora indege iremereye cane, ukayikomeza. Amatole canke amabati ayikoze akaba amabati akomeye cane akoze muri aluminium. Iyo ndege ugakomeza cane amabati yayo, eka ukagerageza no kwirinda intebe abantu bicarako zigakomera cyane mu gihe yogonga ikintu canke yokoroka zitoranduka, kuko ivyo biri mu bintu bivyica abantu benshi mu gihe indege igonze ikintu canke yikubise hasi. Intebe zirandutse biba ibintu bibi cane. Ubundi ikindi bitaho n'amababa y'indege. Ugakora indege ifise amababa manini, ayo mababa ategerezwa kuba akoranye ubuhinga. Mu gihe ayo mababa umuyaga uyaciye hejuru, amababa ariyongera. Umuyaga uyaciye musi, ayo mababa y'indege aragabanuka, bigatuma balance iba, indege ntikoroke canke ngo iduge, hakaba balance canke igipimo canke uburinganire, indege ikabugumya ikabandanya urugendo. Indege kandi ukigira ngo uyirinde amasanganya, utegerezwa kuyiha moteri zikomeye, moteri zapimwe neza. Hari ihinguriro rikora za moteri z'indege ruhuza Ubwongereza, Ubufaransa eka n'ibindi bihugu bimwe bimwe by'i Buraya. Moteri zabo zirakomeye cyane kuko barazikora bakazikomeza. Mbere yuko bazigurisha abantu ngo bazishire mu ndege zabo, babanza kuzipima amasaha menshi. Nk'akarorero, hariho nk'indege nini ya mbere yakozwe yitwa Airbus A380. Iyo ndege yageragejwe mu myaka 2 bapima kugira ngo barabe ko atakosa na rimwe basigaje barikosore. Ayo mahinguriro arakora amamoteri akomeye cyane. Mbere yuko bayagurisha babanza kuyatera amazi, bakayakubita amazi menshi cyane, bakaraba ko zizima, ariko ntizizima kuko baba bazikoze bazikomeje kugira ngo barabe ko zizokwihanganira imiyaga yo mu kirere, imvura ndetse n'imiravyo, kuko indege aho zica zihura n'imiyaga myinshi cyane ikomeye cyane mu kirere. Tugarutse nko ku iyo ndege nini twababwiye Airbus A380 ishobora gutwara abantu 850, kandi n'indege nini ipima toni 560. Urumva ko ari indege iremereye. Gukora indege iremereye bituma igabanya kugira isanganya. Imbere y'uko ubuhinga bwo gukora indege zizewe zishobora gufata ingendo zirezire nko kuva muri Afrika zija mu za Europe, Amerika ndetse na za Oceania, aba engineer mu byo gukora indege barakora indege bakazigongesha, bakazengoganisha imisozi, bakagerageza kuraba ko zishya. Ariko bagiye gusanga ubuhinga bagenda barakoresha budashemeye cyane cyane. Indege imaze kugonga hasi yakurikirwa n'urubeya rw'umuriro, yakubita hasi gusa cyangwa igonze ikintu, nta kindi cyakurikirako atari umuriro, indege ikaca yaka. Baragerageje kuraba mbega n'igiki gituma indege ica yaka mu gihe igonze ikintu cyangwa yikubise hasi. Basanze amareservoir yazo adakomeye, basanga udupira dutwara benzine ni bya bintu bisukika biba biri ko bifasha kugira moteri yake. Benzine nibisukika bituma moteri yaka. Rero basanze utwo dupira tuzitwara tudakomeye. Inyuma yo kw'indege yikubise hasi, icambere cyo reservoir yaratoboka, imipira igacika, hakurikira guseseka kwa benzine. Mu gihe isesetse, indege nayo iriko yikuba hasi, byaca byatsa umuriro, hakurikiraho gusha no kurimbuka. Iyo ndege yose ikaka igahera, kumbure ntagire n'umwe arokoka. Ikindi naco baciye bakomeza utwo dupira twara benzine, baratwongereza ingene dukoze, baradukomeza cyane. Hanyuma reservoir zazo nazo bazikora mu mabati akomeye cyane
kugira ngo naho cogwa reservoir imeze nk'umupira ikomeye nihomberane cyangwa ngo itoboke. Baca bararabana ya benzine yahora imeze nk'amazi ikora cyane gusukika no guseseka no gusanzara ahantu henshi. Baca barayigira bashyiramo byo twita amaproduit chimique atuma imera nk'ubuyi mu gihe indege ikorotse cyangwa ikagwa hasi. Ibyo bisukika cyangwa iyo benzine ntishobora gukwiragira ahantu hose kuko ntiyasanzara. Murumva ingene bimeze nk'umusururu cyangwa ubuyi cyangwa ibintu birenduka bidasanzara byoroshe. Ubuhinga bw'indege bwabandanye bukomeza. Aba engineer ntibajyama kugira ngo barabe ko ingenzi zifata indege ijoro n'umurango zoza zishika amahoro. Ariko amasanganya kenshi yaraba haba mu Amerika, haba muri Afrika, haba i Buraya, kandi isanganya riba mu kwihenda gutoyi k'umupilote. Kandi cyane cyane nk'uko twababwiye, indege zigira isanganya zishyitse ku kibuga cy'indege cyangwa zigira zigwe hakaba ikosa ritoyi abantu bagapfa. Nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 mu mvura nyinshi n'urubura, Air Florida 90-387 yarakorotse i Washington DC ikimara imisegonde gusa 30 ivuye ku kibuga cy'indege. Bagiye gutohoza basanze abantu 74 baciye bapfa ubwo nyene. Bagiye kuraba ikibazo cyabiteye basanze ari moteur zitari zashuhijwe neza kubera urubura n'imvura byari bihari. Umupilote yihutsa kugurutsa indege, moteri zitashushe neza, yageze hejuru gatoyi ikirazima, yaguye kujya kwibuye igonga ikiraro, abantu barapfa 74 ubwo nyene. Ikindi kibangamira indege ni inyoni iyo ziguye muri cyangwa ventilateur z'indege zijya mubona zigenda zirazunguruka. Burya inyoni irashobora gutuma indege ikoroka. Inyoni iyo yinjiyeyo ituma zijya za ventilateur zizima, zijya nazo murumva ko zikomandwa na moteur. Mu gihe zizimye moteur nayo irazima. Abahinga baragerageje gukomeza zijya ventilateur, bamaze kubona ingene inyoni zikorora indege. Ubu zijya ventilateur zirakomeye, naho hogwamo inyoni ipima ibiro 3.5 ventilateur ibandanya ikora, ntishobora kuzima. Twababwiye ingene abahinga canke aba engineer bo gukora mu moteur bagerageza kuzikomeza. Nk'uru ruganda canke irihinguriro ry'Abongereza, imbere y'uko bagurisha imoteri zabo barabanza bakazikubita amazi cyangwa bakazitera amazi ashika litiro 112,500 ku isaha z'amazi, bakaraba ko zizima. Babonye itazimye habageze ko bapima ubushuhe, bagashusha moteri bakaraba ko yoturika canke yokononekara. Babonye irinzi ivyo byose barayishira ku isoko bakayigurisha. Amasanganya y'indege yarabaye mu bihugu byinshi. Uko amasanganya yaba niko baguma barondera uburyo bw'ingene bo kwirinda ayo masanganya buri munsi. Rero ubu twavuga ko gutwagwa n'indege ubu twawe n'ikintu wizeye canke wizeye neza ko wizeye kuza gushika amahoro, naho amasanganya rimwe aba ariko ni make cyane gose. Sico kimwe na kera. Hari abantu benshi bahasize ubuzima batanga ubuzima bwabo kugira ngo indege zigere aho zigeze. Ubuhinga ziriko ushobore kububona, ariko n'ubuzima bw'abantu benshi bwahaguye. Indege zahitanye benshi kugira ngo zigere aho zigeze. Mu nyuma babonye amasanganya kenshi aba, bakoze ico bita black box kugira ngo izo zitanga amakuru y'ivyemezo byafashe imbere y'isanganya n'abapilote, kuko kenshi abapilote nyuma yuko isanganya ryabaye bagiye kuraba, akenshi abapilote imbere yuko isanganya riba baravugana bati tugire gute, dufate icemezi cyahe. Mu nyuma
bagafata icyemezo. Ako ga black box niko abahinga cyangwa abatohoza bumviriza kuko ko karakomeye, naho indege ipfa cyangwa igasha cyangwa ikagwa baragatora. Niko rero bagirira ko amatohoza. Mu nyuma bagiye kubona yuko hari ibyemezo byinshi bifatwa n'abapilote mu gihe bidakenewe cyangwa bidakwiye, baca bakora ubuhinga bw'ingene abantu bari ku kibuga cy'indege nabo boza baragira uruhara mu gukontorora indege imbere y'uko igwa cyangwa ibandanya urugendo cyangwa ikoro cyangwa iva hasi, atari umupilote gusa abigizemo uruhara. Niho rero abahinga baciye bakora icyo bita commande de vol electrique. Ubu rero abari ku kibuga cy'indege barashobora gukomanda indege bagatuma iva hasi cyangwa ntive hasi, nubwo atari bo bayitwara mu kirere, itegerezwa kuba ifise umupilote. Hari indege yigeze kugira isanganya rikomeye cyane ryahitanye abantu benshi ku isi. Hari mu mwaka w'1977, impanuka nini cyane. Yari indege ya Boeing 747 KLM 250 bar akarongo gahagaze H yagonze iyindi ndege yari hafi yayo. Amatohoza yabaye, bavuze yuko iyo ndege abantu 583 baciye bapfa ubwo nyene. KLM umupilote yahagurutse bataramuha uruhusha abo ku kibuga cy'indege. Byerekana yuko kumbura yari yihuta. Iyo mpanuka urumva ko iteye ubwoba cyane. Kenshi twabivuze, impanuka z'indege ziterwa n'ikosa rimwe gusa canke ritoyi ku mupilote, ubuzima bw'abantu benshi bukahaherera. Bw'ivyo iyo commande de vol electrique yaje gufasha ibintu byinshi cyane. Yaho umupilote adashobora gufata ibyemezo wenyene mu gihe abo bari kumwe cyangwa abamufasha mu kibuga cy'indege batabyemeranijeko. Uko biri kose cyangwa uko twagiye turabigarukako, gutwara abantu n'indege cyangwa gutwara ibintu biri mu buryo bwa mbere bwizewe kandi bukingiwe burinda amasanganya. Twakana gikurikira tuzobabwira ingene muri Afrika naho byifashe. Muribuka indege iheruka kugwa muri Ethiopia ivuye ku mugwa mukuru wa Addis Ababa yerekeza mu gisagara cya Nairobi. Murazi ibijyanye n'indege zo muri Congo, ufata indege uva mu karere uja mu kandi ugasanga harimo n'imbeba. Ibyo ntabyo mwari muzi kumbure, ariko nibaza ko hari abandi bari babizi kumbure bafashe izo ngendo, kuko izo ndege zo muri Congo ntizizewe. Ziri mu ndege za mbere zishaje cyane ku isi, aho indege zivuye Kinshasa ntizemerewe kugwa mu Bwongereza, ntizemerewe kugwa muri Amerika, eka no mu Bufaransa bariko barazibuza kuko ni indege za kera cyane. Abafaransa bo bavuga yuko indege yizewe ishobora kuguruka imyaka 8, ariko nyuma y'imyaka 8 bakayihagarika. Ariko indege zivi Kinshasa zijya mu Bubiligi usanga zimaze imyaka 30 kuja hejuru. Abazitwara nabo bakavuga ko izo ndege zimeze neza, atakibazo na kimwe zitera. Muri Congo kubera ikibazo c'amabarabara kihari, ukwiyuguruza kenshi biba bakoresheje indege, tukaba ari utudege baguze. Ibindi bihugu byarataye tutagikora. Muri Congo biratangaje cyane. Ikiganiro tuzogarukako. Reka ngeze ngaha shimire mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro kuri Cankuzo TV. Ndabibutsa kugira subscribe, twereke Nzoyisaba. Ndabashimiye.